Bonjour mesdames, messieurs, les fans de music industry. This is Nungutse TV, the one of the best for this industry. Abidi kuri kumwe na Beni behind the camera Arkeni. Yes, nkuko tuma tubikora reka tonze dukingurikira Imana Ahmadu spira dukingurira bwa bakunzi ba Nungutse TV. Yes, nkuko tubabwira misi yose tuzama tukoma turondera abaririmbyi benshi batandukanye kumbere siba bandi nyene bafise amazina tukikurondera nabaje nyene bafise ingabirano ikiri hasi kumbere bashaka kwiduza hejuru bashaka kugera kuri za level z'abaririmbyi ameze neza cyane kumbere tuza kuyaga byinshi afise indirimbo asoranye na Be Face on the Floor ati hahiye mbega wibaza ko iyo ndirimbo bayisiririmbye kugira abashikane kuko imbega bayiririmbye muri societe ituma ririki ihabi ihinduka ijyahe mu muziki na cyane cyane kumbere turaza kuyaga byinshi gumana Nungutse TV. Vipi bro? Shwari ni aje baba? Bireza neza. Yego ndashima vraiment. Kumengura hiye ba. Nucu vyumva nawe man. Ahiye nye? Ahiye vraiment. Kabisa. Mbega je bakwita gute man? Je banyita Young Clever n'iryo zina ryo star man. Umuntu akwise Karaveri bagize na. Oh ya najyo nkunda. Iryo najyo nkunda kweri. Oya vraiment yise Karaveri ndababa. Karaveri kuri kwa vraiment ya. Wapi. Nyene Karaveri urajya. Karaveri ndajyanze. Mu Gifaransa ni gute? Mu Gifaransa ni Karaveri mugabo rero je ndarikunda riri mu Cyongereza uko nyene. Clever. Ya. Kuhugiye kuraba mu Cyongereza no mu Gifaransa ntivyandikwa kumwe. Yes, witwa Young Clever ariko ndakwise Karaveri uravyaza. Mani twubane kuri iryo zina rero. Sijyohe n'abavyeyi. Wapi? Je sinitwa Karaveri mu mazina y'abavyeyi. Zeno bakwise gute? Je nitwa Adam. Yani Clever jaje gute? Clever nyene ryaje nyene mu bintu by'ubuguruguru nyene nawe ucuvyumva tukira abana jewe nari umuntu muri ibintu by'amatuition cyane y'Icyongereza. Rero turiko turiga umwigisha yarabona kumenga ndakiribuse cyane muri English. Chavuga Clever nca ndamubaza gisigura iki? Cyarambwira nca mbona umenga nogiye. Yambwiye ko bisigura umuntu w'inkere gusi umuntu asanzwe ari umujanja mu bisanzwe. Bisigura umukaraveri nyene. Abana ni wapinaki. Bisigura umukaraveri. Dagira riba umuntu w'umukerebutsi amaze kuba mu Cyongereza Clever. Hose nuko no mu Kifaransa. Yes, kumbure ku munsi uno munsi kuri Clever umeze gute? Umeze nuvuga gwera mu gitondo gushaka kuri amasaha imeze gute? Programme uri kumegenda gute ga bro? Vraiment nukuri ndashima nta ngorane nimwe nigeze mbana navyuse neza ibintu bimeze fresh n'ubu meze ntora ko mberewe man. Ikutarabimbwira mbega hweje mbona wikawushe wishe none ubaye iki? Wishe ariko yanse ko ndamwita Karaveri ariko ntaco wishe Clever. Ati wishe Clever ni bon. Ya aho bica bijyoha man. Aberewe man aho taribere ariko. Merci beaucoup vraiment naje ndabibona none ubona man turagerageza naho tukiri hasi nyene mugabo. Muri babandi bambarira miliyoni ariko. Oya sinokwiyemera mugabo. Have banigira ubusa man duhurengaho mwibarabara bakacere bankubite kanci. Wapi vraiment. Yes, kumbere Clever kubwawe ati rero wahisemo kubw'umuziki kuja mu nzira y'umuziki cyangwa kuja muri monde y'umuziki kubera iki? Kubera ariyo mpano yanje nabonye ko ariyo mpano yanje ngize reka nkurikire nyene impano yanje nahawe n'Imana. Ya biga by'umuziki wabitanguye ryari cyangwa niyo kubitangura man? Vraiment natanguye nkiri umwana bijya by'abana nyene canumva biguma bindugamwe mbona umenga nta kindi kintu nabashoboye atari umuziki. Banyere biguma bikudugamo urabona umenga ko atakintu kindi warubona ko ushoboye atari umuziki. Yego muri uwo mwanya nabona ko ari umuziki vraiment kandi nubu nivyo nkibona mugabo sinocha nguma kunzira imwe y'umuziki haro n'ibindi bintu umuntu ashobora kugira kwiruka. Wabitanguye ukiri umwana précisément ryari periode yahe igihe cyawe umwaka uwo? Nari niga muri 5e sinibuka umwaka. Uvuga wakangaye? Ubu gende mu wa mbere muri kaminuza. Ari muri 5e il parcours ho bari nko mu 2007 nkuko ndavyibatse. 2007 2008. Oya sinaduwe vraiment. Yo naradubuye man. Nko mu wa kane niho nadubuye nka kabiri. Naradubuye kabiri vraiment. Kandi ntizari kumvuzi wanje bivanye n'ukuntu nakunda kugwara ama exam sinkore like that. Incabwenge mw'ishuri. Si cyane muga ndi incabwenge. Si cyane muga sinhava niyemera ngo mbu wa mbere cyangwa ngo biki wapi. Ndagerageza misanzwe. Ya. Yes, kumbere asanzwe ari incabwenge mw'ishuri ariko nizere ko na histoire warayize Clever. Histoire. Ego narayize mugabo umboka ari ibintu byakure nyene. Ariko umuntu kubaza intara z'igihugu urazize? Intara ndazimwe nkeya sinavuga ngo ni zose hari izo ntazi.
Ego primo. Kaji Burundi bise intare zigega Clave. Intara ndibaza ni nk'intara 200 ndavyibaza. Niko no vyibaza. Yes, Clave akubwira ko dufise intara 200. Yes, kumbure bazizi hari izindi zo baziyongereye. Yes, kumbure tukubwiye tuzi uzidondagura kumbure byo kugora. Yes, ariko tuje mu by'umuziki gato. Karakano gaciyemo kugira nyene kwe tutumenye kuntu twinjira mu muziki. Mbega mu muziki gute ukubona gute ubona abantu bakwakira gute ga Clave? Nukuri ngerageje kuraba mbona konje neza ibikorwa byanje abantu bavyakiriye fresh. Uvugo tuzoza twatera intambwe niko abantu bazoguma tumenya baza ya. Ni indirimbo wasoranye na Bface on the floor hahiye. Kuri ki wahisemwe Bface man? Bface ndamukunda cyane frame. Bface ndamukunda namumenye nyene kuva kera. Ndumva ko umenga uyu muntu twokorana ikintu. Yaramwipfuje kera cyane. Mugabo rero uburyo nawe ucubimenya bica byanga. Yes, kumbure ugiye kumurondera byari bimeze gute umunsi wa mbere mubwira ico cyumviro byari bimeze gute muri rusange? No kuvuga icambere cyo kugira ndonke nimero yiwe byaciye kuri boss wiwanje. Bavuganye na boss. Amaze kuvugana na boss charama contact yewe nanje turavugana. Turabiheza vyose hanyuma tujya muri studio. Yes, muravugana murabiheza byose muca muri studio ariko nizere yuko kuba wahisemwe Bface hari target fulani wari ufise mu byerekeye entertainment yonga. Ya icambere cyo nakunze gukorana nawe cyo nicyo cyambere. Target nayo no kuvuga azi urashobora kwiheka bavuga ngo ingumba nyamo ngwirira ku mvye ya dono. Shira kwiheka ku muntu ugira urabe ko yo gushikana ahantu. Nagomye ndabe nanje ko no shika ahantu. Yes, na cyane bakunze kubivuga yuko mu barimvyi no vuga bakitangura niyo target kenshi bamufise kuko muravuga yuko hari abafana babiri batatu kumbere biyongera mu bafana babavuye kwa Bface cyangwa kuri uwo muririmvyi umwe mwakoranye collab sibyo no? Nivyo cyane kandi ugiye kubiraba urabona nubwo general nsanzwe mfise abafana bake babaho ariko baje bafana biwanje jewe nubwo dufate uba nk'ijana canke bangahe mu gihe dukoranye ingoma n'umustar bajya bafana babiwiwe bajya biwiwe nabo bakaba biwanje niko bimeze. Yes, ariko kuba wewe abafise abafana benshi niwo kubwa wunguka cyane kubwa ashi ndavyemera ijana kwijana ivyo bintu. Ivyo biri muri bimwe kumbere wowe ushobora kuba warungutse kubwa Bface nawe wibaza ko yoba yungutse iki? Bface ico yungutse nabo bafana biwanje ijana urumva ko baciye biyongera kuri bajya yarasanzwe afise. Ikindi naco bayongera. Ikindi ciyongeye. Uvyumva ko ntagenda mutwengero ko nyene nawe. Rero ntiwamweretse ibyinyure. Wapi. Ubona ko byari gukunda amana ko nyene ndaki. Ari rya mbere tubonanye. Wapi. Gisa ariko nizire ko uko bimeze kose ibikorwa byagenze neza ivyo rero witeze kuzoronka bivuye kwa Bface nivyo Bface yariteze ko azoronka kuri wewe muri make byagenze neza muri rusange. Nukuri ndamushimira cyane kwanza big shout out to my brother Bface on the floor. Ameze neza cyane vraiment. Numuririmbyi ari cool cyane bimvugwa na benshi niko no bivuga. Yes kubwa wati rero ni byinshi bungutse kuri Bface ariko nizere yuko mu vyo wari wamwemereye cyangwa ivyo wari yakwemereye byagenze neza cyane. Byagenze neza cyane yarakoze neza kandi ryamujama sinzi ngira ngo sinzi sinamutaho no kuvuga indirimbo yandike muri studio verse we yandikiye muri studio turi kumuku vraiment. Yes kumbure ni byabindi bavuga yuko ningabirano umuntu asanzwe bafise. Yes kumbure ni biri muri we sivyo yize nivyo biri muri we amfitira bivukanye sivyo none? Ego. Yes kabisa kumbure rero umuntu acivuga ati mbega wakoze na Bface no munsi mbega eje bimeze gute tuzobona indirimbo ya wenyene canke n'undi mukolo umuririmbyi nyene muzokora bo? Ya indirimbo ikurikira nzoba ndije nyene. Nzoba ndije nyene frame. Why zuri wenyene? Kugira ngo nanje nderekane yuko ndije nyene nshoboye tutari kumwe n'undi muntu byitwa kwa komeye. Yeah. Yes kumbure wiyerekane uko ushoboye utari kumwe n'undi muntu kuvuga ati je suis capable kubikora. Ego. Yes ariko nizere yuko si uruhande runini uzokwa mukora wenyene canke bizoshika ukorane n'abandi. Oya vraiment mfise indoto zo gukorana n'abastare benshi Imana gusi dufashe duhe kuramba. Mfise indoto zo gukorana n'abastare benshi vraiment. Yes ufise indoto zo gukorana n'abastare benshi abaririmbyi novuga bafise izina bafise ico bakoze kandi bagize ico bogufasha muri entertainment. Yes kumbure harandi bavuga ati jewe babasani fulani shobora gukorana nabo ariko muri runo ruhande ndashobora kujayo canke uruhande sinzojayo canke bimeze gutya kubwa bimeze gute? Kubwanje jewe sinibaza ko hari umuntu
ntuhavana nka ko dukorana mugabo naho nyene biravana na n'ubushobozi afise mu kuririmba canke mu gukora umuziki nawe uca uvyumva. Ese ati kubwawe rero ntuvangura nturaba ngo unye bimeze gutya wowe uraba gusa ico abafise na talent iwe habigarukira. Jewe simvangura vraiment. Yes, umuntu acifuza kumenya ati mbega uva mu ntari yahe? Jewe mva mu ntara ya Makamba. Nyanzarake. Ya. Abarimvyi babiri uzi ko bari muri game bava Makamba. Hariho P-Love, hariho na Pidapelo. Abo ndabazi ntegezwa kubavuga. Fizo. Fizo jenzi kambi Makamba. Yego vraiment. Nta bandi nzi. Na jewe. Yari yibagira umva bose bunyamakamba. Naje vraiment naje mbi Makamba kwe. Ngana nabihereye ko siniyibagiye. Wavuze abaririmbyi bari mvi Makamba umva wari wikuyemo umva uri muri Makamba rero. Mu bisanzwe je sindi umuririmbyi none. Wambajije. Yes, twizere yuko mu myaka iri imbere Makamba represent izofate intamba ya mbere nuvuga nga muri game nkuko nyene byigeze kuba bivugwa cyane mu misi yahe. None ntubibona ko dushoboye gamani? Ntavyibona vre. Icemetse. Fizo. Na jewe. Fizo nawe. Fizo na jewe. Nimwe mugize ikirere. Hapana ngo nitwe tugize iki. Ako nakarorero ntanze ku bantu bava Nyanzarake dushoboye muri game ya music. Buzazogira igihe mufata number 1 place novuga muri game. Sivyo wowe uvuga ati birahari ti wowe na Fizo gute? Oya ntibisigura ngo ari twebwe. Hazaba hakaza. Turashobora kuba ba mbere ugasanga mu nyuma birahindutse haje abandi babaye abambere. Muri ico gihe rero muzoshika rero mukaba bambere. Nivyo ndiko ndavuga ku mpande zose. Tukaba bambere. Tuzoba bambere nyene. Neza cyane 100%. None reka kubyemera kubere. Ugomba tuzoba banyuma mani. Nagira ngo murabambere. Oya turiko turegereza kuba bambere. Murabambere rero. Ku ruhande rw'iwanje jewe tureka n'abandi baririmbyi ku ruhande rw'iwanje sindegereza kuba wambere ariko ndiko ndaza. Twavuze muri rusange ku ruhande rw'abanyamakamba bose ku ruhande rw'abanyamakamba we are the first. Turabambere sha turabambere vraiment. Yes nabambere ariko arashaka kudusigurira impamvu ko ariko murabambere. Ibikorwa dukora murabibona nubwo bamwe rero tugitanguye mugabo murabibona kuba dutanguriye bavari iwacu sivyo yaba amateka. Yes kumbere ni byinshi kumanya maze umwanya muto muri game umaze kubona urashaka kutubwira ati ibinya bikwiye gukosorwa canke ibinya bikwiye kongerwa ko mbega ni ivyo bintu bibona gute ko bwa bimeze iki nibiye twokongera ko nibiye twokuramo? Ni kuvuga ico twokongera ko nuko kwama turi update tugende tumva win update dia tugende n'igihe ya vyumva nawe ico twokuramo naco ibintu byo kugaragara ku bandi abaririmbyi tuba dukwiriye gukundana mu bisanzwe ko ntushobora kumenya inzira zuyu zimeze gute canke inzira zuzu zimeze gute urashobora gusumbya muri game canke unaka gusumbya muri game bishobora kubaho ibiforo tugira urukundo. Yes irati rero ni hahiye ni indirimbo wakoranye na Big Face on the Floor ni hahiye. Yes kumbere kubera iki wahisemo kwita na hahiye kubera iki kwanza wahisemwo nuvuga kuyikorera clip directement utarinze guhagarika kubera iki kwanza wahisemwo nuvuga kubikora muri bijya bihe ukashima kuyirekura muri bijya bihe nyene? Ya icambere impamvu nayise hahiye ya iyo ni terume nabonye nokoresha ni terume nagiye numva mwisita abantu bavuga ati mani haha boro hahiye ndagi urumva canuma yo kumenga iryo jambo nize ndarikoresha iryo cyariba risanzara cyanda yituko chaka ivyo kubwiwanje nari ndabishaka no kubwa boss kandi yarashaka ko bigenduka. Yes kumbere rero kubera iki washimye kwirukira muri bijya bihe vyavanye n'umwanya nyene twabona ko bikwiriye kuyisohokera ko twariko turiruka kandi n'undi mwanya wo gusohora ibindi bikorwa niyo mpamvu twasohoye kumurya mwanya. Feedback yare imeze gute muri rusange? Amen. Ni vyahatari kweri vyahatari ibintu babivuga neza bavuga yo kumenga n'amateka mu bisanzwe ya. Yes kuno mwanya uri kurakurikirana cyane novuga kuri YouTube kabigeze kuri views inga
igeze kuri views ibihumbi 11 mu kwezi kumwe yabo. Yego. Yes, ni indirimbo ku bwawe ironse izo views nyinshi cyane. Niyo ya mbere ose views nyinshi vraiment. Twitege ko utazosubira inyuma bimeze gute? Ya bivanye na support abantu bazotanga tuzoguma rutera imbere. Bizova na support n'ukuntu bakiriye igikorwa mugandi bazocakira neza igikorwa kimeze fresh. Yes, muri rusangi ibintu bimeze neza cyane bivanye n'itwo twayazi nivyo wanyishuye, ariko umuntu acifuza kukubaza ati mbega wavuze umwanya munini boss. Mbega boss muvuze boss gute, boss inde bimeze gute, uri muri management ni giki mu bisanzwe? Ya je ndi muri management kweli. Ndi muri management label itwa Mega Dream Entertainment. Turafise boss adukurikirana sanzwe ari muri Australia. Niwe yatumye shika ngaha mu bisanzwe. Niwe yatumye ndonka chance yo kuririmbana na B-Face on the floor. Nubu bikorwa vyiwe turiko ariko arabitegura muzobibona vuba. Ya yes, muri Mega Dream ibintu bimeze neza cyane gose turashima turiko turaza neza nubwo ari rya mbere. Imigambi yanyu muri Mega Dream ni gute? Dufise umugambi wo guteza imbere umuziki indundi. Guteza imbere umuziki indundi, kuteza imbere bisigura yo kuri hasi canke kuwongerereza nuvuga izindi ngo ya nukongereza kuko dusanze aho abandi bamaze kugirana gushikana natwe bigomberwa rero ko tuzogira tuzokongera kibindi hejuru. Ya nikiye kintu gisheshe mugiye kuzana kivuye muri Mega Dream gitandukanye n'ivyo abandi basanzwe bakora? Muzobibona vuba. Ya bya bindi nyene vyitwa ko ari banga. Ni banga. Kuko turinze tuvuga ati tuvuge ibyo tugiye gukora. Ntihabura abandi bantu usanga bariko barakwega. Vyitwa ko twagize copy man. Twe twanka iryo jambo ryo kuvuga ko twagize copy. Reka barindirire ibikorwa byacu hanyuma bazobone kuvuga. Iskumbure dukure amajambo tugwiza ibikorwa na cyane ko babivuga. Yeskumbura sho kutugira akapela kidogo kindirimbo yawe na B-Face. Yo young clever and I didn't all ever na ondo flow kama kawa nimepokea simu ngeni wene nani bro ni B-Face naongea bro wahinjo bas poa braza sasa wapi yo ni kunako burudani dogo wahinjo nikicheki meza zimeshine mabia watoto na vyosheki utafurahia masnicha tuwataki wa kuhesabia eto umekunywa bia ngapi utanilipia nakulipia usijali nimelipa. Nagushimire bro. Merci beaucoup bro. Yes kabisa kwa jambo gato ku bakunzi ba nuvuga bo muziki bawe nakazi n'abakunzi ba n'indirimbo yawe hahiye. Yes nakajambo gato ku bakunzi bashasha mugiye kuronga canke n'abantu bashasha mugiye kuronga baze gusupportinga Mega Dream. Cyambere ni kuri mwitega ibintu bishasha bivuye muri Mega Dream Entertainment. Kindi mugerageze kuza murakurikirana ibikorwa byacu nico tubasavye hanyuma natwe tuzobazanira ibikorwa bimeze fresh bibaryohera. Yep, like that. Muri wifuza gukurikirana ati rero iyo ndirimbo yisenga kuri YouTube channel yitwa gute canke social network zawe ni gute? Mu bisanzwe social network zanje ni kuri Facebook ni Clever Young, Instagram Clever Young Faster, YouTube channel Clever Young Faster. Yeah, like that. Instagram Clever Young Faster. Indirimbo tuisange iri kuri channel ya Mega Dream Entertainment. Niho mushobora gusanga iyo song kuko iri kuri label ya Mega Dream Entertainment. Batashize kuyiwa. Yeah man, nibirakunda tugomba ko subscribe babi. Oya primo bizuza biraza buke je sindakunda ko no manza gupostinga kuyiwanje uko urazi nawe kutobikunda ko bigenda mwe nuko bivanye no kuntu Oya bikunda ngashiri waje. Oya kandi uri kurafashwa mano nk'aka robot ahubwo ati ibintu dushaka ko bizogenda uko woshira umutwe hejuru ngo shaka ngo nzo gupostinga kuyiwanje uzosha wirihira. Bose avuze ati rero nshaka ko tuyifuta uzochifuta. Man none none iri kuri channel yiwiwe man afise ubuwezo bwo kuyifuta canke bwo kuyigumiza kumva. Ndagushimire cyane bro.
merci beaucoup namwe. Yes, kumbure wari kumwe na Beni kuri micro behind camera ni Arkeni. Kumbure yari Newsel TV turiko tuvugana n'umuhungu muri Mega Dream yafise indirimbo yakoranye na B Face on the Floor hahiye. Ni indirimbo imeze neza cyane umva ko ifise ama views menshi cyane, ifise na comment menshi cyane. Yes, kumbure no batumira ko moja kuri YouTube channel yabo mukagira subscribe hama musi bagana kugira subscribe kuri channel ya Newsel TV. Ntibagire kugira subscribe rero no kuri Newsel. Tuzosubira rero inshallah imari bikunze.